Bakunzi bacu bakunzi ba B-Info Plus kandi baramutse ndabaha n'ikaze mwa kino kiganiro cacu cuno musi w'igenekerezo rya kabiri kwezi kwa gatandatu uno mwaka turimwo w'ibihumbi 2025 tukaba turi neza na neza ku musi wa mbere w'ibikorwa. Reka ntangore nifuriza intango nziza z'ukwezi abadukurikirana bose aho baherereye, ndetse kuzoba ukwezi ko kwishurwa, ukwezi kw'amagara meza, muzokuronkemwo ivyinshi mwifuza. Nuko tuje kuri mikro muri agatondo kugira ngo tubabwire ivyinshi, na cyane cyane mu bijanye n'intambara ziriko zirabera mu buseruko bw'igihugu ca Kongo. Neza na neza amakunda bazaniye nuko muri no weekend aba M23 barashoboye guhamba abasirikare barenga 300 nyuma yo kubura abasirikare barenga 600, bakaba bababuriye neza na neza aha ni muri Rucuro ndetse no muri Warikare. Bitwaye bateguriye mu makuru yiramvuye, biboneka yuko ino M23 iri kirabura umubare w'abasirikare benshi. M23 ndabisubiyemo iri kirabura abasirikare benshi, biri mu makuru twabateguriye rimo Sangozi wewe araza kwibasigurira kimwe ku kindi kugira ngo mushobore gutahura. Murashobora kuba mwumva uno mubare ari munini cyane, ariko ndazi yuko umusangozi aza kugerageza kugira ngo bibabwire mu buryo bwiramvuye. Tuvuye ngaho turaza gusimbira neza na neza mu gisagara ca Goma, aho Joseph Kabila ari mu gahinda ntangere kuko imigambi yinjiye afise mu gisagara ca Goma bisa nuko yamuhindukanye mu bintu atazi. Kuko gusanga abasirikare yinjiye azi yuko afise yasanze barishwe benshi. Ibi navyo biri mu makuru twabateguriye muza kumva mwino nkuru twabateguriye muri aka gatondo. Joseph Kabila yinjiye muri Goma azi yuko ibintu bizogenda neza, ariko amaze gushika yasanze abasirikare benshi biwe barishwe. Nuko rero murabizi simba ndume. By the way, ndi kumwe n'umusangozi kugira ngo atubwire vyinshi, ariko ntabwo tuko muri studio, yandungikiye ubutumwa nibwo ngira nci ndabashiriramo kugira ngo mubashe gutahura ivyinshi. Bwana musesanguzi, nizere yuko umeze neza, ariko imbere ko ndaguha akazi na karibu, reka manzi ndamutse cyane abantu bose badukurikirana, yaba ari muri Afrika, mu Burundi bwiza, canke aho mu gihugu cy'u Rwanda, muri Zambia, Afrika dize turabizi, za Mozambique ko mudukurikirana muri henshi nka muri Afrika, tuje muri Europe, tuje muri Aziya, muri cyane muri leta zunze ubumwe z'Abarabu, ndetse dusimbe ngaha muri leta zunze ubumwe za Amerika. Ndazi yuko tumudukurikirana mudahengeshanya. Reka renda bahikaze umwe wese aherereye mu mpande zine z'igizisi yumve yuko tumuramukije cyane. Bwana musangozi, ikaze ni gwawe mu kiganiro cyacu cuno munsi, nizere yuko waramutse amahoro. Mwaramutse neza bwana journaliste, ndakuramukije nizera yuko waramutse impore. Nizera ko kandi uri kuragira ibihe byiza muri kano gatondo kwigenekerezo rya kabiri ukwezi no kwa gatandatu. Reka ndakwipfuriza bwana journaliste kuzogira kuno kwezi kuze kukubera uko umugisha, uko amahigwe, kuze kukubera kabisa ukwezi uko kuyishurwa n'Imana. Reka nce ndamutse n'abadukurikiranye aho bari hose, nabo nyine ndabipfurize kuzogira amahigwe n'imigisha muri kuno kwezi twatanguye kwa gatandatu. Nizere yuko umuryango wacu wa B-Info uzokomeza kwaguka kugira ngo tuzokomeze gushitsa ukuri kuri benshi uko biriko birabera hano mu karere k'ibiyaga binini. Reka nanje nshimire by'umwihariko abantu bama baduha ivyiyumviro umwanya ku mwanya, umunsi ku munsi, n'abantu b'agaciro kuko bamaze gutahura igikorwa turiko turakora n'uburemere bwacu. Nk'uko bona journaliste nifuje ko tubiganira ko uyu munsi, ndashaka tuganiriza abadukurikirana amakuru yaraye aranze izi nyeshamba za M23 na RDF muri iyi weekend twaraye duhejeje, aho bashoboye gushingura ingabo 325
hano kwirimbi ry'abapfuye muri Kabutembo. Aha ni muri Goma, abahazi muca mubona ahariho Kabutembo ni kwirimbi basanzwe bahamba abantu bapfuye hano muri Goma. Bantu rero barashobora kwibaza bati none kubera iki kuva aho imigwano yagatanguriye ariho mukivuga yuko M23 yashoboye guhamba abagwanyi bayo? Ntabwo ari ubwa mbere tubivuze, ariko kuri iyi ncuro hoho novuga yuko ari agahomerabunwa, kubera yuko bashoboye guhamba igitigiri c'ingabo nyinshi kandi bazihambana iteka, usivye ko ingabo bategezwa guhamba zose batashoboye kuzihamba. Kumbure ntawamenya yuko rino rimbi ryaciye ryuzura canke hoba hariho ibindi bifashi, ariko igitigiri c'abashoboye guhambwa nico twabashikirije. Aba basirikare rero bona journaliste bizinyeshamba za M23 bashoboye gushingurwa n'abasirikare baguye gusa mu migwano yabaye muri yindwi twahejeje, yabereye muri Rucuru hamwe na Warikare, aho kabisa habaye novuga intambara yari ikomeye, nubwo tutagiye turayishikiriza mu buremere bwayo abasanzwe badukurikirana kuri zino mboga zacu za BInfo, ariko harabaye intambara zikomeye muri Rucuru hamwe na Warikare ku buryo M23 amakuru dufise avuga yuko zinyeshamba za M23 zashoboye kubatakariza abasirikare bagera ku 600. Aya n'amakuru twahawe cyangwa se tukomeza guhabwa na bamwe bo muri zino nyeshamba nyene basanzwe bari hano mu gisagara ca Goma. Abantu rero kandi bari bazibazo byinshi, tinone ni kubera iki abantu twumvise bahambwe, abandi twamatwumvise basangangukiye ku gatumba, imibiri yabo iri kiraribwa n'imbwa, abandi nabo bariko bararibwa n'ibikona. Ababo ni kubera iki? Bona journaliste, mu bagwanyi baguye ku rubuga rw'intambara muri iyi ndwi, sinuko bose bashoboye gutora ibiziga byabo ngo bavyevakiwe babishikana mu gisagara ca Goma. Hariho mu by'ukuri n'abandi bashoboye kuguma ku rubuga rw'intambara kubera yuko batashoboye kuronka uburyo bwo gushobora kubevakiwa, kubera ko ubuce bagwaniyemwo si bwose bashoboye kugira ayo mahirwe yo gushobora kuronka ibiziga byabo, kubera ko hariho ubuce bagwaniramwo bugaca busigara bwizizwemwo n'abawazarendo, gutyo bikabagora ingene bashobora gutora ibiziga by'ababo bahasigaye. Hariho kandi n'izindi nyeshamba za M23 zashobora kugwa mu mashamba atandukanye, ndavuga za Rucuramo na Warikare, ku buryo batashoboye kuba bobona aho abene wabo baguye. Ndavuga baba bahitanywe n'amabombe bagiye batera canke abo wasanga barase mu mashamba bariko barahunga kubera ko urugamba rw'abagwabaye gwinshi. Aba rero ntabwo bashoboye gutora ibiziga vyabo, abatoye ibiziga nibaje wasanga baguye ku mafro bakirasana, ugasanga bashoboye kubevakiwa. Rero abakugira ngo nabo bashobore kuba boshikanwa hano muri Goma ngo bahambanwe iteka hano kwirimbi ry'abapfuye rya Kabutembo, ni kubera yuko uyu Joseph Kabila yavuze yuko agomba guhindura ibintu kugira ngo bikunde ashobore kwiyegereza izi nyeshamba za M23, ndetse n'abatarashobora kubahambya bumve yuko iyo baguye ku rugamba bashobora kuba bahambanwa iteka. Iki rero ni kimwe mu kigwanisho novuga Joseph Kabila yazanye muri M23 mu kwereka abasirikare yuko n'abaguye ku rugamba babatora bakabahambana iteka, kandi ashobore no kwigarurira imitima ya bamwe n'abandi b'abasivile batarashobora kuza kwifatanya n'izi nyeshamba za M23 kugira bikunde nabo baze kwitaba akamo bariko barategwa ni M23 ko kuza kwifatanya nabo. Bona journaliste, novuga yuko ari ibintu bibabaje cyane gose kandi biteye n'ubwoba ku bavyeyi bavyaye. Aha ndiko ndavuga cyane kuba ariko bishora kuri songoye binjira muri kino kirobere cha M23 kubera yuko ntibazi uburyo urugamba ruriko ruragenda. Novuga ko bariko
bazanwa kubw'amaresha mugeni gusa, babereka ibyiza ntabwo babereka ibibi. Izi nyeshamba za M23 ziriko zirahura n'akaje karamana bona journaliste ku rubuga rw'intambara, nimba wari kare na rucuru gusa iyi ndwi duhejeje hashoboye kugwa abasirikare barenga 600. Tuvuge yuko muri Fizi ho byagenze gute? Muri Fizi harabaye igikorwa giteye ubwoba, nuko ibitangazamakuru byinshi bitariko birashaka gutangaza inkuru cyangwa se ibyizi ntambara mu buremere bwazo nkuko babitangaza izi ntambara zigitangura. Mugabo muri Fizi hariko haragwa abagwanyi bateye ubwoba, hariko harapfira abasirikare ba M23 twigwaneho na RDF ku mubare munini cyane gose, aho novuga yuko nka hamwe ibitangazamakuru byotangaza intambara nkuko iri kiragenda, ndazi yuko benshi umunyeshamba za M23 natwigwaneho boca bamanika ibigwanisho ndavuga bakadeserta. Hama bona journaliste, imbere yuko iyi ngingo ndayivako, nshimye ko nogaruka gato ku ka video katanguye kuzunguruka ku mbuga ngurukana bumenyi kuva ku munsi wejo, aho abanyeshure bo ku kigo runaka b'Abanyamulenge bashoboye gufata mugenzi wabo yahora atanga abandi banyeshure abarungika kugira ngo baje kwinjira mu gisirikare ca M23. Ni igikorwa novuga bakoze kizima, kubera yuko bashatse kwerekana yuko Abanyamulenge bose badashigikiye iyi M23, batifuza yuko bashobora kurungika abagenzi babo muri kino kiroberi cy'uyu muhari M23. Abashoboye kumva kajya ka video mwarumvise ingene bashoboye novuga kumusambisha ndetse no kumutera n'ubwoba, bamusaba yuko abanyeshuri runaka yaramaze kurungika yuko ategerezwa gukora ibishoboka bakagarukanwa mu kigo c'ishuri. Ngira noneho abashoboye kugakurikirana barumvise yuko uyu munyeshuri w'umunyamurenge we yatanguye kwisobanura avuga yuko ngo wewe abo arungika kenshi ngo bama arabaza bavuye mu bihugu bitandukanye nka za Kenya, Uburundi n'u Rwanda, ngo rero ngo kubona ko hariho abanyeshuri bo kwico kigo yashoboye kurungika, ngo we ngo nta ruhara bifisemwo, ngo we gusa icakora ngo abategera imodoka zigashobora nako zikabatwara, wewe ngo ntabwo yarazi iyo bitumutwe. Kubakumvise neza hari ibibazo bamubaje by'ubwenge, aho bamubaje yuko we yoba ari kimuga kugira ngo ntashobore kujana n'abandi kuja kugwanira igihugu nkuko bivugwa yuko ariko ararungika abo bandi kugwanira igihugu. Nibaza ko abatashoboka kubona ka video turaze kukabahereza mu magroup WhatsApp yacu, baze n'abatari mu magroup baze kutwandikira tukabahereze. Birerekana yuko Abanyamulenge bamwe baramaze kuzinukwa imikorere y'izi nyeshamba za M23, usibye yuko hariho n'abandi batigeze bayerekwa, bamye bayigwanya kuva na kera narindi, n'ubu bakaba batarota bashigikira imikorere y'izi nyeshamba za M23. Ikindi twoganira ko bona journaliste ni nkuru twaronse aho Joseph Kabila ashikiye mu gisagara ca Goma, ariko turabangira kugira kuyishikiriza abadukurikirana kubera yuko twabona umenga ni inkuru itizewe, ariko kubera yuko twakomeje kuyikurikirana tuyibaza bamwe n'abandi, byabaye ngombwa yuko iyi nkuru tuyishikiriza abadukurikirana kugira ngo nabo bayimenye. Bona journaliste, novuga yuko Joseph Kabila yakubiswe n'inkuba aho ashikiye mu gisagara ca Goma, amaze kuja gutemberera mu kigo ca gisirikare ca Rumangabo. Ngira ngo abadukurikirana mwese murazi yuko ahantu hambere uyu Joseph Kabila yatembereye hari mu kigo ca Rumangabo, aho yaragiye kuraba abasirikare bariko baratozwa ndetse no kuraba abo yita abasirikare bigo bahoze muri FRDC. Yari afise amakuru yuko bari muri kino kigo ca Rumangabo. Hariho igikorwa ca mbere Joseph Kabila yakoze amaze gushika mu kigo ca Rumangabo, yasabye yuko abasirikare bariko baratozwa muri kino kigo bahazanywe ku nguvu batabishaka bo barekura bagataha,
kuko yatanze novuga motife yuko ngo nta nguvu bafise zo gushobora guhangana n'igisirikare cy'u Burundi. Mu by'ukuri ntabwo yarabeshe, bari abana bafashwe ku nguvu bagatwarwa mu gisirikare batabyifuza, nta nguvu namba bari bafise zo gushobora guhangana n'igisirikare cy'u Burundi. Ariko aya majambo yayavuze kubera yuko yarazi yuko hariho ingabo zirenga 6,000 za FARDC yari afise muri kijya kigo ca Rumangabo. Hariho umuntu ashobora guca yibaza ati none izo ngabo 6,000 Joseph Kabila yarazi ko afise zari zavuye hehe, zari zageze mu kigo ca Rumangabo bigenze gute? Ndashaka nibutse abadukurikirana yuko igihe izi nyeshamba za M23 ziri kumwe na RDF zasugereza cyangwa se zagomba kwigarurira igisagara ca Goma, haravuzwa amakuru menshi yuko abasirikare ba FARDC bataye ibirindiro ndetse n'igisagara barahunga imbere yuko amasaha 48 byavuga ko bahawe n'izi nyeshamba za M23 agera. Nivyo twarabonye amavideo n'amafoto aho benshi birutse, abandi barata ibikoresho bya gisirikare bikomakomeye harimwo n'imodoka ndetse n'amablende. Bivuga ko bamwe bagiye za Karemi, abandi ntibashoboye kumenyegwa irengero. Aba rero benshi ni bamwe tuvuga ko ari abasirikare ba Kabila. Noneho ngira ngo murabizi yuko Kabila atanga ubutegetsi abohereza novuga President Chilombo Felix yaramuhaye ubutegetsi n'ibyo koko, ariko igisirikare cagumye ari ca Joseph Kabila. Aba basirikare rero bari bayoboka Joseph Kabila bamaze kumva yuko izi nyeshamba zigomba gushika mu gisagara ca Goma, bari bafise amabwirizwa yuko baca aberekeza ku kibuga c'indege ca Goma kugira ngo umutekano wabo uharindigwe, hama bazoshobore kujanwa muri kino kigo ca Rumangabo kugira ngo barindire Joseph Kabila aze, hama abaha amabwirizwa y'ingene bagomba kubandanya urugamba. Ibi rero byarakozwe, bafatirwa ku kibuga c'indege ca Goma. Mbere no bamenyesha yuko mu basirikare berekanywe yuko bafatiwe igoma, bano basirikare 6,000 ba Joseph Kabila ntabwo bigeze berekanwa. Aberekanywe twovuga na basirikare ni n'aba RDF nako yes n'abasirikare ba leta y'u Rwanda bashoboye kwerekanwa yuko bafatiwe muri Goma, ariko bano basirikare ba Kabila ntabwo bigeze berekanwa. Rero baciye batwagwa mu kigo ca gisirikare ca Rumangabo kiri hano nyene muri Goma kuja kurindirirayo amabwirizwa bazohabwa y'ingene bazobandanya urugamba nk'uko bari bafite amasezerano n'uyu Joseph Kabila. Joseph Kabila rero ahashikiye mu kigo ca Rumangabo agiye kuraba zino ngabo ndetse amaze gutanga n'amategeko yuko abantu bafashwe ku nguvu ngo batwagwe mu gisirikare barekugwe, niho yaronka inkuru y'incamugongo bamubwiye yuko abasirikare biwe muri abo basirikare 6,000 yaziga ko afiseyo bose bishwe, hasigaye abasirikare batarenga 800 gusa. Naba byitwa yuko ari abasirikare 800 byitwa uko basigaye yasanzwe babayeho nabi cyane gose kubera yuko bafungura nabi cyane kandi bari babayeho nk'abanyororo. Iki rero ni gikorwa novuga cakoretse catumye Joseph Kabila acika ivutu, sino gucika ivutu gusa aja mu maganya akubera yuko imipango yari afise yose yari ihejeje guhinduka mu kanya isase. Hariho umuntu aca yibaza ati none kugira ngo bano basirikare bose barinde bicwa Joseph Kabila ntabwo amakuru byoba byagenze gute canke byatumwe niki kugira ngo bano basirikare bashobore kwicwa maze Joseph Kabila ntahabwe aya makuru arinde ashika mu gisagara ca Goma azi yuko bano basirikare bagihari. Iyi nkuru reka tuzibabandaniriza mu nkuru zacu zikurikira, aho twovuga yuko
Joseph Kabila byatumye bimuteranya canke se bisa n'ibishatse gucanishamwo M23 kuko hariho abatagitahura imikorere ya Kabila, hariho n'abandi bariko baramutahura kubera yuko bari basanzwe bazi yuko iyi M23 umupatron wayo ari Joseph Kabila, nubwo nawe asanzwe afise abandi bamukoresha. Reka rero bona journaliste dukebereze ngaha iyi nkuru yacu, kumbure turaza kongera muri studio zacu aho tuza gushikiriza abadukurikirana amakuru asanzwe ariko aravuga cyangwa se y'ibiriko birabera ku rubuga rw'intambara. Ariko imbere yuko onsezera abariko barakurikirana inkuru yacu, nagomba mbeshuze inkuru ivuga yuko haraye habereye imigwano muri Katogota. Hari ibitangazamakuru byinshi byatanze inkuru bivuga yuko Katogota haraye habereye intambara ngo ndetse ngo impande zose zatakaje. Ni kinyoma cambaye ubusa. M23 iri muri Katogota bafise mbere n'ubwoba butagira uko bungana, ku buryo n'umuyaga uhushwe bahakwa kwiruka. Barahahamutse, baratinya abawazarendo bari muri bujya buce ku buryo badashobora kurota bo bagabako ibitero magingo batarashobora kuronka izindi nguvu shasha. Ejo muri Katogota na Kamanyura hiri hatekanye, ndetse hariho n'inkuru tuza kubashikiriza novuga y'ibyabereye hafi ya Katogota muri Ruvunge, aho ingabo z'u Burundi FDNB zifadikanije n'abakirisu bahariya muri Ruvungi mu kuninahaza Imana, ndetse ingabo z'u Burundi zikaba arizo zashoboye novuga gufata ya mbere mu kuririmba. Nibo bayoboye imisa, nibo barabaririmbyi b'umunsi wejo mu misa yariko irabera hajya mu Ruvungi. Cabaye igikorwa citeka, cabaye igikorwa cashimishije abene gihugu bahajya muri Ruvungi, kuko ni kimwe mu vyerekana yuko amahoro n'umutekano byiganje muri kaje gace ka Ruvungi. Reka rero ndabasezere mwebwe mwese mukurikiranye inkuru yacu, nizera yuko tuza kongera mu masaha make ari imbere. Ciao ciao.